reka ndabaramutse bakunzi ba BTV Burundi nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka munkundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Abadandaza b'amata bavuga ko atabakiriya bakironka kuvaho inka zigwariye. Ngo birababaje kubona impamya bushobozi zisigaye zitekerwamwo ibidandazwa bimwe. Ivyo bikaba byavuzwe na David Ninganza ajejwe gukurikiranira ibibazo hafi vy'indero. Aya n'ayandi ni mukanya. Abadandaza b'amata bavuga ko bariko bakora bahomba kuvaho inka zigwariye, bagasaba ko iyo ndwara yotoregwa umuti mu maguru masha. Penyera kaze mwana. Aho twaciye muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura nko muri zone ya Cibitoki na Ngagara, abadandaza b'amata mu makafetariya bemeza ko bariko bakora bahomba kuko kuva aho indwara itereye inka mu bice bitari bike vy'igihugu, kuko vyatumye abahora bihereza amata bagabanuka, ibituma ubu bayasesa yapfuye canke agahabwa ingurube. Umwe mu basanzwe bayadandaza avuga ko yahora acuruza iritiro 40 ku munsi ariko batarenze iritiro 5. Jewe nari umuntu asohora amata iritiro 40 30 ariko na 5 ntizihera. Hari n'ukuntu binangaza nkona turika nkarira kubera ndayafata nkashusha nkasubira nkashusha kazageraho togira asaza simenye ishohije ahubwo nkayamena. Kandi tukaba turi abantu turi mu nzu zupanze. Izo nzu rero nitwe n'ikintu tuzozirira kiza baturondera umuti w'izo nka bava ko zirwaye hama bakadutorera inyishu natwe ingene twobaho. Amakuru twakuye muri abo bene gihugu avuga ko kuva ico kiza giteye hari n'abamaze kugabanya abakozi barabirukana, ubu basigaye bacuruza icapati n'ibiharage, eka n'abavyeyi bahora bayatora bayashira abana ku mihani wabo hari abayahevye. Ngo birababaje kubona hari abarundi basigaye badaha agaciro impapuro z'umutsindo. Ivyo bivugwa na David Ninganza akurikiranira hafi ibibazo vy'indero. Ni nyuma yaho hamaze imisi hibonekeza mu mabutike impamya bushobozi zidandazwamwo ibidandazwa bitandukanye. Kurikira David Ninganza. Birababaje cyane kuko ubwa mbere hoho amategeko y'u Burundi y'igihugu arategekanya ingene ikintu citwa ibanga, kuko ziya mpapuro z'umutsindo, ziya mpapuro twita amaseve, harabajejwe kubibika. Uwa mbere n'umuyobozi, ugira kabiri n'umunyamabanga w'umuyobozi, uwundi ni nyene diplome. Iyo rero biri mwibarabara hariho umwe muri abo aba yataye akarangamutima k'akazi ajejwe. Iyo rero umwana asanze diplome yiwe yagiye gusaba equivalence de diplome, no kuvuga canke yagiye gusaba yuko bamuha impapuro kuko agiye gusaba akazi, bamubwira bati nuzane icemeza yuko iyo diplome ari yo kwisertifia, agaca yisanga mu butike. Urumva biramuca inkokora kuko yarazi yuko afise ikintu c'agaciro, afise ikintu c'ibanga. Urubona niyo bariko baratanga diplome, umwana acayishira abavyeyi bakayiraba bati ngiki ico twaharaniye. Rero iyo gifiswe n'uwo mu butike, iyo gifiswe nuko gitekeramo umunyu, aba yagicesheje agaciro. Rero ikibabaje niki nuko abariko barabikora babikora ku mugaragaro. Mbega ni vyiza ko mu planto bamutumye kubiturira ko acaza kubigurisha mu mabutike, mbega canke siwe ni wa wundi ajejwe kubibika? Umuntu yoca yibaza, igihugu catanze iyo diplome, kibonye iyo diplome iri kitekerwa mu munyu, bokwibaza gute? Bokwibaza yuko ari twe tudaha agaciro, bokwibaza yuko ari igihugu, bokwibaza yuko ari ba bantu.
uwo n'umuco mubi ukwiye kugwanywa n'igihugu. Uruja n'uruza ntirugenda neza mu mabarabara amwe yo mu gisagara ca Bujumbura bitumwe nuko muri ayo mabarabara harayo yabomotse bigaca bituma ingendeshwa zihononekarira. Elvis Munyaneza. Amabarabara amwe yo mu gisagara ca Bujumbura arabangamiye uruja n'uruza bitewe nuko yabomotse. Aha ni kuri Avenue de la Croix Rouge ahibonekeza ibinogo vyinshi bitorohereza abahacisha ingendeshwa kuko zihononekarira. Iryo barabara rikaba ridatandukanye n'irica imbere y'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB, ataho bakimenya ko ryigeze kuba ririmwo ikaburimbo kuko ryarabomotse rikaba ryuzuye ibinogo. Ibintu vyifasha uko no mwibarabara ririkurikira riserukira ku ishure Stella Matutina. Naho biruko amabarabara atari make yo mu gisagara ca Bujumbura ariko arasanurwa. Nta gihugu kidaca mu bibazo, igihambaye nuko abantu bumva kumwe imigambi y'iterambere kandi igihugu gitezwa imbere n'abene gihugu baco. Ivyo bikaba byavuzwe na Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi. Tumukurikira. Abantu bose bategerezwa kubona inzira imwe, mbere nigo ruhara rukomeye rw'uburongozi bw'igihugu gutuma abantu bose babona inzira imwe. Ibibazo biba bihari nivyo umwe wese aragira ibibazo gwiwe, muga hariho ibibazo rusangi. Nico gituma rero icivugo ca mbere kwa kuvuga kiti turi kumwe twese birashoboka, bose bumve ko hariho akamaro ko kubona mu nzira imwe twese tukaja hamwe mu runani. Noneho bifatiye ko yuko nari navuze ko dutanguye urugamba rwo kurwanya ubukene. Nta muntu n'umwe ashobora kurwana, abantu umwe ari abahigi uwundi hirya, muhanganye n'umwasi rero mwese muba muri kumwe, kuko ukazotaha kubona ko hari umwasi muri kumwe karaba hirya, umwasi w'imbere yawe nawe aca kunesha. Nico gituma abantu benshi bakunda kuvuga ngo kubera iki Burundi bukenye, avuga ko bukenye. Je ndabwira nti iyo turabandi twari kwihana kuko vyatuvuye ko nta igihugu ntigitezwe imbere. Hariho abazi ngo umushikiranganje n'abateza imbere igihugu, ngo umukuru w'igihugu, ngo abagira neza. Igihugu gitezwa imbere na beneco. Rero hariho ico nkenguruka uno munsi kuri ico civugo ca mbere, nuko maze kubona ko Abarundi bariko barasubiza umutima hamwe. Naragize ingendo nyinshi hanze, ndaraba ingene Abarundi bose baza kunyakira nk'umukuru wabo, vyerekana ko babona yuko koko bajya tuvuga ngo dusenyere ku mugozi umwe nk'inzuki mu muzinga. Novuga ubu biraboneka ko Burundi buriko buraba rero nk'umuzinga, kuko nta ngabo zitagira umutware. Iyo rero utemera umutware mwese muca mutatana, kuko muravye no mwibwirizwa shingiro bavuga yuko umukuru w'igihugu ari we nkingi y'ubumwe bw'abene gihugu. No kuvuga yuko bose bunga ubumwe bafatiye ku kibungira ubumwe kimwe. Itelefone irafise ingaruka mbi nyinshi mu gihe ikoreshejwe nabi. Ivyo bikavugwa na muganga Frank Nziza, akaba n'umuhinga mu vy'ubuhinga ngurukana bumenyi, akanavuga ko kwiraza ku mutwe w'igitanda atari byiza na gato. Tumukurikira. Telefone zikoresha ubuhinga buca mu muyaga bimwe bita les ondes électromagnétiques, izo nazo rero zikaba ziriko zirarungikwa n'ayo matelefone, zishobora guhanahana ayo makuru niko, ariko zishobora no kwinjira mu muntu zikagira rimwe na rimwe ico zononye, kabikoresha ico vyagenewe. No kuvuga ngo umuntu ari kwandika ayo message akayandika, ari uko gutelefona agatelefona ntayiraze ku mutwe w'igitanda, ko hari abantu bayiraza ku mutwe w'igitanda. No kuvuga yuko iyo utari kurayikoresha ukayishira kure na vya bindi byo kuyitwara mu mufuko. Hanyuma ibindi navyo nuko abantu batoza barayikoresha bari ahantu novuga hadafata neza, ugasanga uri nk'ahantu kuko iyo uri ahantu hadafata neza ukayishira ku gutwi ukagomba gutelefona, bica bigisaba yuko ikoresha ubushobozi bwinshi, ugaca usanga rero ya gatwa turiko turavuga ishobora kwinjira mu mubiri igatera ikibazo. Niyo nkuru duciye turangiriza ko. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire bagenzi banje badufashije gutorokana ano makuru. Shimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma
eka sino kwibagirana Penyera Kazemwami ariwe yarahagarikiye reka ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi mugire aho muba mwubahwe murakoze.